kavuga ngo aragwaye ugasanga ari karakora ku mabere ivyo bintu wabibonye hehe kuze nabibonye ndiko ndakora nabibonye cameraman we ntiwabibonye ngira Beni ntiyari bwahashike je navyiboneye nagura gusi yashu nyene bariko muhanagura yashi ku mabere ku bakunzi banyishu media ni hatari kuze ahasigaye intuguti iri ku mabere ari wayikontrola kuze mukobwa vipi safi we ni uri umusheri wakuze murano bikuye kubwo rusaku rwanyu ruzava rubakwege kuze we numvise waje kugwarira ku mudemu wawe none umwana wawe umwana wawe areka nivuganire kwanza n'umusheri wawe none kuze ndakubaze no byagenze gute kurugeze guko uvi ruhande ya mama wawe uza kugwarira ku mudemu more kuze bimeze gute ko nabonye ibibwa nk'abijya ahantu hararigwa nibwa mbe washitse gute ngiye gushuka yego be Arisari abakunzi ba Nyishu Media. So guys, muraho murakomeye murameze fresh nenda ndashima ndakenguruka. So ni Bobo Vanch mbere ya micro nyuma imbere ya kamera nako. So nyuma ya kamera no musanzwe muzi ko ya Mari Ben. So uno munsi rero tubafitiye agatangaza. Tikameze gute? Twagiye kuraba ku urazi mweruka mutama bandera saroga wa muhungu dusanzwe dukorana yitwa Kuze. Uno munsi rero sasa nagiye muhira kubakuze sanga sihari. Ntohoje amakuru ambwira ngo Kuze ngo yatari wabo aba yagiye kuraba umudemu bakundana. Sasa rubunje ku mudemu bakundana kuraba iki kuraba mange bimeze. Beni tugende kwa Kuze kwanza turabe mange vyifashe. Banzu zimne kamera kwanza turabe mange bimeze banzu zimne kamera. Turashitse reka ahare turashitse reka turabe mange bimeze Beni we gusa ingo. Yo Kuze ndamubonye ngaha Beni ngo kwanza urabe. Cameraman yarabishahari Kuze kumbagwaye neza abandi nuko bagwara ashakuze kweragwaye neza Yesu we ame mundabira kakamara amaza kakamara amaza Kuze bro kauzi ni vipi Kuze uragwaye buje bobo simeze neza none Kuze nagiye kukurabi wanyu ndakubura none biri gute muhira sio wabari muhira sio baba bari bisigura rero yuko nyene mu muhira wahevye urumva barafatirwa cyane nyene mama bari ku kazi mzee nawe nabayagiye ku kazi kandi urazi yuko kwigwaza atari ibintu bimeze neza yakuze tuvugana ukuri no wenyene wovuga ngo uragwaye umuntu muzima akavuga ngo aragwaye ugasanga ari karakora ku mabere ivyo bintu wabibonye hehe Kuze nabibonye ndiko ndakora nabibonye cameraman we ntiwabibonye ngira Beni ntiyari bwahashike je navyiboneye nagura gusi yashu nyene bariko muhanagura yashi ku mabere ku bakunzi ba Nyishu Media ni hatari Kuze ahasigaye intuguti iri ku mabere ari wayikontrola Kuze mukobwa vipi safi we ni uri umusheri wakuze murano bikuye kubwo rusaku rwanyu ruzava rubakwege Kuze we numvise waje kugwarira ku mudemu wawe none umwana wawe umwana wawe areka nivuganire kwanza n'umusheri wawe sheri wakuze biri gute ninde kubwiye ko je ndi umusheri wewe je nitwa Bobo ndabizi kanda ubwire rero wakubikubwiye yuko yakubeshe rega mu mico y'ikirundi abantu bavuga keshi ngo abantu bakundana ngo imbwe babanye igihe kinini barasa ivyo vyo ntibitangaje Kuze so none kwihenda sindiko ndihenda we amakuru mfise nuko ngo Kuze no muri ya misi yari yahevye akazi ngaha mu Nyishu Media yuko haramaze imisi abi wawe ntajya twamutoye wabo yari pare conseil ivyo katavyo narinzi nivyo nyene none woreka kubimenya gute yari iwawe Kuze nawe cameraman Bobo we uri kwabigiramwo ibintu byo gutwenga Bobo kandi merewe nabi nukuri urinzi ubona njyamye je nahora nonda ku kazi munsi yose we ntubona ko bitameze neza oya nyene ndabibona nyene ibintu nyene bimeze ukuntu Kuze
umukobwa nyine araguhakiye yakurugeze uko n'akazi ugahe ndagwaye ndagwaye kuze we ntugwaye burya birozi byanyu kwanza kuze nawe ararembeka yewe gakuze we kuze none kuze ndakubaze no byagenze gute ukurugeze guko uva iruhande ya mama wawe uza kugwarira ku mudemu more kuze bimeze gute ko nabonye ibibwa nk'abijya ahantu hararigwa nibwa mbe wahashitse gute ngiye gushuha yego be kameramani ibintu biriko birajyamo ukuroterwamo more sheri kumbe ni sheri wawe rero wariko urabihakana ari sheri wawe itwa Belize nco gitwanda hita be nene amango sheri navyo ibyo bivuye yitwa sheri oya je nitwa Cherry ntabyo witwa sheri isa Cherry okay izina ryanje ryo mu Congereza nakunda niko akunda gukoresha kera uri mu munyenga w'urukundo kweri bobo nukuri umviriza banzure bobo ndagusabye ugende basi kubera ahanya sinumva ko hari ico uri kuragira jera nzi basi kuje kundaba ari byo mbwira no kumumuriza none ibintu byakuzanye bobo kumbaza ameze neza jene kazi kanyu kuze je nari nje ngaha kuraba uko kuzamerewe gusa ivyo mbonye uko nari ndavyiteze siko ndabisanze ibiki bobo ubonye ibiki bigutangaje mbonye ibiki bintangaje kuze yaravuye iwabo ngo merewe ngo ntake yamuhagwaye mama arafatirwa ari ku kazi none ndamubuza akazi ngo ndagwaye wacuza kugwarira hano urabaza ko amata yera bobo none sheri wakuze ni kuze wamuhaye ibiki burya nawe ntuifadikanije na mutama banderasi mukoroga ko kuze kugeza ubu kuze iwabo atarata hakuva yagwa bobo ndagusabye usabye ntunyibutse ibya banderasi byanse ko nkora byanse ko mpaguruka bobo wabona ko jewe reka bobo reka heruka ngo ugwayemo byo kutigeze ubimbwira byo bivuye he oya nukuri wewe ukino yaje ngaha kubwira ngo byagenze gute oya bobo wewe none ushaka uje kumena abanga y'akazi bobo nje nari nzi yuko ugwaye malaria kumbe n'uburozi baguhaye nukuri be urumva hari ahantu nagiye gukora iganiro niho byazananye byose byanse kugutera ubwoba kugira ngo ntuce ubwira nukuri sorry kabisa oya ntabwo wari guhita ufata intuze yo kutabimbwira ari umutama nyine yampaye ibintu nibyo n'inkorora numva imbavu zose ukugagagura kwawe we sinabikubujije oya je sinari ko ndarya bimpaye ku nguvu irikiweho oya ntabimpaye mu maboko yabimpaye mu maboko ntabwo none kabitse ku nguvu agahungu nikabonye ikiganiro kuze ndakubaze kure nuwe yabaye umusheri wawe kuva ryari nje ntabusheriwe yitwa Belize cyane kubera nsanzwe mbona umenga akora muri Croix Rouge nyawahungiye mu bantu batabara imbabare none se ubaza ibyo ubona bobo subira kuze we yarose umusheri wasanzwe akora muri Croix Rouge subira kwishura kuze wenda nawe wigiriye mu mugwi utabara imbabare yo watomboje umusheri azoza arakwita none kuze mama we none umuntu aze kumubwira gute na igisira aze kumubwira gute mu bijanye n'akazi kiwe wowe urafise nimero ya mama ndaza haba hajya mu Kamenge tuja kuvugana na mama kubera n'undi niwe yandangiye ahuri rero nyimbaza hari urumva nta kibazo abifise yewe nkubaze ubwo uribuka yuko uri umuhungu ndabizi none amagambo yose nkayo nayiki je ndimumenyesha makuru niko kazi kanje kwita umunyamenyesha makuru wari umunyarusaku bitangaje gusa kuba uri umuhungu ukagira ibintu nk'ibyo ibi ni ibintu bisanzwe kuze uje kuraba mugenza ugaca usanga aragwaye umubwira amagambo nk'ayo yose
okumwihanganisha ariko akuze ni hatari none umuntu wosanga agwaye gutu ariko arakora mu mabere umuntu ukavuga ngo aragwaye nivyo kugwara ucubihe bakuze nije kukuraba nibaza ngo uraremvye kumbe ndabona ahubwo banderasi mu kukuroga wabiprofitiyemo none ubona ariko arakina ko rusanzwe umumenyereye ari chapu oya ntari karakina ahubwo ari mu by'abakuze nari mu mabere y'abakobwa mva tabari mu by'abakuze wayambonyemo Bob cameraman ndibaza wabishizemo so kuba kunzi banyishu media reka je ndabasezere mvuga ati kuze nanje kuraba ngo araremvye wapi ahubwo yibereye mu munyenga w'urukundo ngira ngo mbagire mariage kuze mbe uzo dutumira kuze